Chuti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro y'Imana. Je mwumva ndi Jean Christophe Mugisha mu studio zacu turi kumwe n'umuhuza bikorwa runani rw'abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko ndetse n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Bernard Ntungonayo intumwa y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini, akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi. Niwe yerekanye itongo rya Eden aho riherera Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kush. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe heze imyaka irenga 100 higishwa kahise kateriko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Yanashize kandi ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndabahaye ikaze muri kino ukiyago. Ndakuramukije abatwumviriza ndetse n'abazotwumviriza. Namwe muteze amatwi reka nongere ndabahe ikaze. Tugiye guca hirya no hino ibibazo biri mu gihugu ca Kongo. Haravugwa ibiganiro hagati ya leta ya Tshisekedi ndetse n'ihuriro AFC M23 mu gihe ivyo biganiro bigiye kuba mu misi izozira imbere. Ku rubuga rw'intambara ntivyifashe neza. Leta ya Kongo ya Tshisekedi iriko iratsindwa ku rugamba, M23 iriko irabatsinda. Mbega Apotre, ivyo bari icyo vyatumye leta ya Tshisekedi yemera ibiganiro na M23? Ubwa mbere bwo ivyo biganiro bivugwa byabonetse cyane ku rubuga rwa guverinoma ya Angola kuri Facebook. Bimaze iminsi rero biriko biravugwa yuko ibyo biganiro bizoba itariki 18 zo kwa gatatu, no kuvuga ku wa kabiri w'indwiza. Uno munsi twabonye itangazo ryasowe na AFC M23 ryatewe ku rukumu n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka. Nawe nyene kuri iryo tangazo yasohoye aravuga ko bashima ibiganiro ko ari nabyo bamwe basaba kuva kera. Akavuga inyifato y'ubutegetsi bwa Tshisekedi bwa Kinshasa bwica abaturage, ariko cyane akavuga yuko nabo bataramenyeshwa ivy'ivyo biganiro. Mugabo nawe nyene yavuze yuko babibonye ku rubuga rwa Facebook rwa guverinoma ya Angola yuko hari ibiganiro bizohuza ubutegetsi bwa Tshisekedi na AFC M23 bakavugana mu buryo bugororotse butaca hirya no hino ikibazo kimaze imyaka n'imyaniko cica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, kuko imipaka yaciwe 1885 yabahejejeyo yabafatiye muri Kongo. Rero kubijanye n'ivyo biganiro AFC M23 nayo nyine yavuga yuko batarabimenyeshwa, mugabo bakavuga ko bamenyeshejwe bazovyitabira kuko ivyo bamwe basaba kuva kera. Ariko aho nagenda bibutse yuko ku rubuga rwa X rwa General Makenga, ku rubuga ku rukuta rwa X rwa Bisimwa, nigeze kubona yavuze yuko igisirikare ca Kongo atari igisirikare kuko gihe cyose bagwana kineshwa kigatsindwa kikiruka. Umva igisirikare cica abanyagihugu kijeje kukingira gatera amabombe abo kijeje gukingira, akivuga ko ico atari gisoda bojamwo. Aho navuze ejo yuko ko hamwe bishitse bakaja mu nzego z'igihugu mu gisirikare n'ahandi bababeshe. Umvirije neza ivyo yanditse ukumva neza ko bitoroshe ko bazoja muri ico gisirikare. Rero kubijanye n'ico kibazo bafise abanyagihugu kirumvikana canke amakenga ko ntivyumvikana neza uravye uko bimeze. Kuba rero uyu munsi uravye muri rusangi ukaraba AFC M23 ahantu ifise imaze gufata n'uyu munsi yacafata handi, ukaraba kuri tele inyifato y'abasirikare ba leta ingene bakubitwa, eka mbere ukongera ko yuko hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Sadeke bagiye gutangura gusohoka bakava muri Kongo, no kuvuga Igoma. Ubu kugeza ubu akaba atawuzi ingene bazogenda kuko ntibabimenyesha ngo bavuge bati bazotangura gusohoka ku canke kuriya, kuko murazi ko muri Sadeki hariyo ibihugu bitatu, hariyo abo muri Malawi, hakabayo abasida Afrique, hakabayo n'abatanzania. Abo rero ne bafatiwe matekwa hariya Igoma
amakuru aravuga ko bazosohoka ariko bazosohoka ntibabivuga nibaza ko nabo nyine bashobora kuzosohoka ijoro kugira ngo ntibaboneke bariko baragenda bahunga kuko inzira nimwe kubera ko ikibuga basize bagisambuye no kuvuga ko aho gusohokera no gusaba inzira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bagasubira iwabo rero ntituzi ingene bizogenda ariko ntivyoroshe kuko kugenda ubundabunda uri umusirikare userukira igihugu gataha ubundabunda nakamaramaza nakajegeza ikindi umuntu yo kwiyumvira bemeye ibiganiro mu gihe uyu munsi indege za drone ziko ziva i Bujumbura zikagenda kurasa amabombe hariya mu Minembwe amakuru dufise nuko baba cancuro baba cangiro b'abazungu basigaye bari i Burundi kandi abo bacangiro b'abazungu nibo bakoresha izo drone ziragenda zigafata amafoto hariya mu misozi mu Minembwe nagenda babwiye ko kuwa mbere itariki 10 aho zagiye zigafata amasanamu zimaze gufata amasanamu ziragenda zisubirayo mu nyuma hacagenda Sukhoi zicocagira amabombe mu banyagihugu aho baba hasanzwe hari village babamo atamusoda n'umwe arimwo ya mu FARDC ya mu AFC M23 ya mu Wazalendo cyangwa mu Mayamayi bateye amabombe mu banyagihugu byumvikana neza ko bagamije guhonya ubwoko uyu rero ni Tshisekedi icyo umuntu yibaza no kubaza mbega ayo mabombe atera abanyagihugu niwe batera cyangwa n'abamuca inyuma bakamuca mu ryahunyo bakaja kwica abanyagihugu aje gukingira kibabaje numvise hari mu kikiranganji akomoka mu Banyamurenge namye numva avuga yamuhe nkibaza ikintu Abanyamurenge bari muri guverinoma ya Kongo bo barahawe gituma batavugira abanyagihugu babo yo bakomoka kikambabaza kikantangaza sindagitahura kuko uheza kugoka ibigori bikera burya naho batabavugira kuko bafise ibyo bariko bararya babahendesheje harya hazogera igihe nabo bashikirwa kuko twama tubona abategetsi bo muri Afrika banka gukora neza bakiri ku butegetsi bakifuza gukora neza barabuvuye ko batagisubira kubobona nabonye iteka ryasinywe na Trump aho yo yarasinye itegeko rivuga yuko umunyafrika ba president bagiye kunyegeza amafaranga bakagura amazu n'amato n'amadege umuntu wese azashobora gusobanurira ko ayo mafaranga yuko atazobisubizwa azoca byako hanyuma yakoze n'ikindi kintu cyiza bavuga yuko abo bantu batari kuri kuja kwivuza muri Amerika kuko ntivyumvikane bane baja kwivuza muri Amerika abanyagihugu babo batwara bataja kwivuzayo kuko batogira mu hospitali ngo bashiremo ibikoresho n'abaganga nubwo buhinga mu bihugu batwara bakaja kugenda kwivuza hanze no kuvuza babo hanze rero nimba iyo teka ryo tegeko nimba ryo ryarasohotse no kuri uyu mukuru w'igihugu ca Amerika umuntu wese ahari yo mushimira ko yakoze ibikora inka kubijanye rero n'ibyo biganiro murumva ko ibyo biganiro birimo amahinyu kandi akomeye asanga uyu munsi turi kwigenekerezo rya 13 hasigaye iminsi 4 kugira ngo ibiganiro bibe ku munsi wa 5 itariki 18 z'ukwa gatatu no kuva kwa kabiri nziza bibere i Rwanda bihuza leta ya Kongo na AFC M23 ariko AFC M23 ikabitarabimenyeshwa bakaba batarahabwa urutonde rw'ibyo bazokwiga murumva ko ari ikibazo gikomeye jewe nibaza rero yuko naho hari umuvugizi wa M23 AFC M23 iri muri Grarak kandi mu bihugu b'ibiyaga binini turahakorera kuko turwanya ihonyabwoko ryo muri kano karere kuko urabona ukoze ihonyabwoko mu Burundi yiruka muri Kongo no muri Tanzania urikoze mu Rwanda hakiruka ibuga hande ni Kongo n'ahandi rero ni ikibazo gikomeye mu gihe tutogira ingene duhuza ibikorwa muri iyi region kugira ngo duhanahana amakuru dushobore no gufata abo bagizi ba nabi baba genocidaire aho babahungiye baca baja kwinyegeza bakoze ishano naho hariho benshi baca bagenda mu bihugu bya kure birakwiye ko baho politique itomoye yo muri kano karere k'ibiyaga binini y'urunani nkuko nabivuze ibihugu byacu tukagira bikaba ibihugu federal tukagira leta zunze ubumwe z'ibiyaga binini hanyuma hakaba ibihugu bikaguma ari federale hanyuma ku buryo dushobora guhasha umugenocideri wari we wese naho yozana na hose hanyuma tweza tukaraba abirigo barafata ibihano bafatira umwe hariya ngene baca bigenza
twohava dusanga ibihano badufatira cyangwa bafatira bamwe mu bacu bashobora gusanga bavyifatiye. Ni navyo mvuga muri ibi by'ibiganiro bya Tshisekedi. Nimba Tshisekedi bamutumye gukora bijya ariko arakora baramubeshe canke baribeshe, kuko nibaza ko AFC M23 igikorwa izokora muri negotiation ari ugusaba ubwa mbere yuko Tshisekedi ava ku butegetsi kuko yica abanyagihugu. Nkuko nende bivuze, ndabakarore ko mu Minembwe yarungitse indege kuwa mbere iteki 10 z'ukwa gatatu za drone zivuye Bujumbura kwa mwene wabo Neva, hama zigateragira amabombe mu nyuma, akaziteragira amabombe abanyagihugu mu makartier. Nibaza yuko rero ari kimwe mu byo tuma bamusaba kwa bava. Kandi uravye abantu bicwa nuko bicwa, ama video turayafise, barayafise, bacibwa imitwe, bakotswa, bakabarya inyama, bakabakoza ubuswage, ubugari. Ivyo bintu muri kino kinjana nibaza ko atani ico yobanza kuvuga no kuva ku butegetsi nta kindi. Ico ni cyambere. Cya kabiri nibaza ko nuko bosaba ko aho bafashe ibintara federal, intara yose ikigenga, Kongo ikagira intara, zya ntara zose ifise intara yose ikigenga, igisoda cabo, igipolisi cabo, bagashiraho administration yabo, amashuri yabo, banke zabo, bakimenya. Gutyo Kongo izogira amahoro. Canke na Kongo bayicimwe bice abahuje imico n'imigenzo bagira igihugu cabo. Nyumva rero ni hahandi uko ndabivuze uko ari bitatu. Ivyo byose abatumye Tshisekedi bazomushimira ko yabakoreye nabi, yatumye birukanwa muri ako gace. Sinzi ko bizoborohera abantu birigo barakokeza intambara batuka M23, ko bizoborohera kongera kuza gukorana nabo bashaka amabuye, byo bashaka mu kuzimu. Byo bavuga ko Rwanda rurondera muri Kongo nibaza ko barubeshera, kuko ababivuga nibo bakuramo ababivuga abatuka u Rwanda bavuga ngo u Rwanda rukuramo amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni imbyino babahango bavyine, kuko barazi yuko abo bafata ibihano nibo bakura ibintu byinshi muri Kongo kandi bitisunza amategeko. Rero ni babandanya bakora uko bariko barakora. Nibaza ko bizoba bibagora gusubira kuyabona. No kuvuga ko dushaka kuja mu ntambara y'ubutunzi, yo gukingira ubutunzi buri mu kuzimu Imana yaduhaye, kuruta ivyo tubona biriko biraba uyu munsi. Ndakeka rero yuko n'abarundi murabona ko iki kibazo nubwo agiye kunegosia, twarumvise jo bundi bavuga yuko Neva nawe ariko agomba kunegosia n'u Rwanda. Sinzi rero negotiation asaba mu Rwanda nizo ntumva nimba ari byo, sinzi ko ari byo. Niba ari byo yo bagiye kunegosia n'abanyarwanda kugira ngo anegosike. Ejo bundi yavuze ko Rwanda hari bashira mu kiringuri bazibure, avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari iciyorobetsi, avuga ko igihugu cy'u Rwanda agiye gukura umukuru w'igihugu ahari akazana abajene b'intera hamwe bahuriye muri Kongo kugira abaha igihugu, afata imbibe z'igihugu cibarazugara zikaza. Na sekuru wiwe Nkurunziza yari yaravuze ati mukaze cyane cyane imbibe z'u Rwanda. Sinzi icyo yari kana negosia. Urumva rero naho yari kana negosia, ibya negosia nta numwe atabone atweza ngo bone ibyo ari byo. Nimba ari kana negosia by'ukuri nta numwe atabibone ibyo ari byo. Ni bya bindi byo gusamaza abantu kugira ngo babubire bakora ibyo bakora, kuko turafise amakuru yuko bagomba gutera impunzi z'imahama. Baguma bavuga ko impunzi z'imahama zivamo abajeni bagenda kubagwanya muri Kongo. Sinzi rero ko impunzi z'imahama u Rwanda ariko ruzijeje gusumba hase. U Rwanda rwabahaye ubuhungiro, mugabo bajegwa na haseri. Ni haseri yaratanze ibiharuro ivuga ko hari impunzi yabuze zoba ziri muri Kongo, canke barabyama bakabirota bagaca bavuga ko abajeni bari mahama bagiye muri Kongo kubagwanya. Sinzi, ariko turafise amakuru yuko bagomba kuzotera impunzi z'imahama, ariko babikore bazi yuko bazoba bikoze mu jisho ryabo, bazobatera ko ntazokwerekwa. Kuko bamaze igihe basotora u Rwanda, basotora abatutsi bo muri Kongo, bayigira utwinda zigira mu mpuzu, ariko nibaza ko iki gihe kizobagora kujera. Bashatse baritegura bagasubiza ubutegetsi, bagatanga ubutegetsi. Sinzi abazobuhana ndamenya, ariko bagomba kuva ku butegetsi byanka bikunda, kuko byo nabo byarabananiye gutwara. Niba byaramunaniye gutwara
nkiyumvira mbere ko ejo bundi hamwe yasimbira Kinshasa yaragiye kubwira mugenzi we yuko ibintu bikomeye kugira ngo basabe ibiganiro bace bugufi basabe ibiganiro ahandi uko bagira bakugwa bagira bafatwa ariko n'ubundi ntaho baja barafatwa nibagume hamwe bawote nibo bawucanye. Nkuru nziza yaravuze yuko ari intambara izoherera aho yatanguriye ni igomba guherera ije nibagume hamwe bawote nibagume hamwe bimese bavuze ko bagomba kumesa abandi ubu rero harageze yuko bimesa kuko kumesa abandi basanze bigoye saho gutuma umwana no kuva ko hageze rero ko batangura kwimesa kandi ico gihe kiraje ico gihe cyo kwimesa rero murumva wimesa akinyukura akirongorora biragorana yuko aheza ngo amenye ahahera n'ahahereza hari igihe ashobora guhera hatabandanya amesa sije no hahera hohera abafise umugambi mubisha wo kwica abandi babahora uko bavutse kandi nta nkeka Imana izobadukura ko murakoze. Apotre Bernard Ntungwane reka ndagushimire cyane ku nyisho muduhaye ndetse nshimira namwe mwese mwadukurikiye mwatwumvirije amahoro y'Imana akomeze abone namwe mugire aho mwubahwe murakoze.